Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe naho utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravurwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye ikaze ntanagukengurukira cane. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Inama nshikiranganji yakoranye kuri uwu wa gatatu ku Kirimba kwa Ntare irongowe n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Mu vyo bize hakaba harimwo integuro y'itegeko risubiramwo integuro y'amafaranga leta yategekanije gukoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanyi gatoya cane ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Rumonge umukuru w'umutumba Gashasha benshi bita Karonda n'abandi bagabo babiri bo kuri uwo mutumba bari mu gasho k'igipolisi mu Rumonge kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Bagirizwa ko bahawe imizibukiro y'umurengera n'umugambi wo gusanura ibarabara rikuru inomero 3 mu gice caryo ca Rumonge Nyanzarake. Muri komisariya mu Rumonge bavuga ko bafashwe ku itegeko ry'igipolisi kidasanzwe kirwanya igiturire. Amakuru ava muri komisariya akaba avuga ko umuzibukiro bawuharuriwe hakoreshejwe amakuru atariyo. Bamwe ngo batanze ibitigiri atari vyo, abandi baronkera umuzibukiro w'ibitazokorwako n'uwo mugambi. Ivyo ni vyavuzwe ko vyatumye leta isohora amafaranga y'umurengera. Bafashwe ku munsi ugira kabiri w'isekeza ryo gusuzuma ko imizibukiro yatanzwe hari y'ukuri. Rikorwa n'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi, ryatanguriye kuri uwo mutumba kuri uwa kabiri. Uwo mukuru w'umutumba Gashasha habaye umukuru w'umutumba agira kabiri afashwe yagirizwa kurenza urugero mu gusaba umuzibukiro inyuma y'uwahora harongoye umutumba Mutambara. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni ngaha kuri ino mboneshakure ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo Parisemu isaba leta kurondera mu maguru masha ingurane y'amafaranga y'agaciro kugira ikemure ikibazo c'ubukene bw'igitoro. Leta y'u Burundi irakwiye gusaba gufashwa canke ikaka ingurane y'amafaranga y'agaciro mu maguru masha kugira ishobore gutorera umuti w'ikibazo c'ikena ry'igitoro cugarije abarundi muri kino gihe. Ivyo ni ibishikirizwa n'uwurongoye ishirahamwe Parisemu. Faustin Ndikumana yongera agahamagarira leta y'u Burundi kuva mu gacerere maze igahumuriza abarundi kuko ubuzima busa n'ubwahagaze bitewe n'ico kibazo cabaye ndanse mu gihugu. Ubwa mbere ho leta yogira ico ishikirije kugira ihumurize abarundi, ibabwire ivyo ari vyo kandi babwire ingene biriko biragenda. Ibumvishe ko hatari ibintu bigiye kumara iminsi myinshi kugira abantu bonyene ntibashobore guta umutwe bijanye n'izi ngorane barimwo. Ikigira kabiri nuko leta yoshobora gutumako abahinga batandukanye ababikozemwo kera bakayitorera ivyiyumviro. Ikigira gatatu nuko leta yoraba ikagurana abasanzwe bafasha Uburundi canke bakaka ingurane yihuta kugira aya mafaranga y'agaciro asigaye ari ku ndwi zibiri bihinduke n'imiburiburi bishike no ku mezi abiri. Uko akaba ariko umuhinga Faustin Ndikumana asigura. Ikindi Parisemu isaba leta kugira ikemure burundu ico kibazo c'ikena ry'igitoro ni ikijanye no kwongereza abantu bazana igitoro mu gihugu babishoboye hatabanje kwisungwa ivyo batanze canke bemereye umutegetsi kanaka. Iryo shirahamwe rishikirije ivyo mu gihe mu gihugu c'Uburundi nka hose ibitoro vyo mu bwoko bwa essence na mazutu hatanima rikihaboneka.
ibiza binaniza iki gihe abarundi mu kubandanya bibeshaho ndetse n'uko ubuzima bw'igihugu busa n'ubuca buhagarara. Nayo mu yandi makuru kandi ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumenyesha ko butiteze kuganira na M23 canke ngo bwemere ko abarwanyi bayo binjizwa mu gisirikare ca leta. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya arakurira inkoni ku gishitsi ko batazoganira n'umuhari M23 canke ngo bemere ko abarwanyi b'uwo muhari binjizwa mu gisirikare ca leta kuko ngo batipfuza gusubira gukora amakosa yakozwe mu bihe vya kahise aho hakorwa ivyo kuvanga ibitavangika basanga hinjijwe mu nzego z'umutekano abantu batabikwiriye ari nabo ngo baca bahemukira igisirikare ca leta kigatuma kitagira inguvu. Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo akaba agira ati ntidushobora kuganira kuko niyo twaganira bizoba bisiguye ko bahawe ivyo basaba. Ntidushobora kumvikana na gato n'umuhari w'iterabwoba kubera ko ibibazo vyose duhura navyo ku rugamba biterwa n'uko dufisemwo abahemu. Abo bahemu baturuka hehe? Yongeye agira ati nuko mu bihe vyaheze twagiye tuvanga ingabo za leta n'imihari yahora irwana havanzemwo n'abatari bakwiye kwinjizwa. None koko dukwiye gukomeza gukora iri kosa? Ivyo biruko mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 umuhari M23 utanguye imirwano mu ntara ya Kivu y'uburaruko gushika aya mango, leta ya Kongo yagumye ihakana ikarengwa ko itazokwigira iganira n'uwo muhari ivuga ko hari uw'iterabwoba. Inyuma y'imirwano ikomeye yahuje M23 n'igisirikare ca leta n'abo gicuditse hamwe, uwo muhari uguma utera intambwe ikomeye mu kwigarurira ibice bitari bike vyo mu materitwari ya Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Nayo mu yandi makuru kandi abashingamateka barasaba bashimitse ko inzoga ya kiki yokwirukanwa burundu ku butaka bw'u Burundi kuko ngo yamaze abantu ngo amagara yabo ntiyifashe neza namba. Hari kuri uyu wa 11 Kigarama 2023 aho abashingamateka batatu bari imbere y'inama nshingamateka bagarutse ku kibazo c'inzoga ya kiki bagira bati iyo nzoga izina ryayo ry'ukuri ni kiki wani, bisigura mu kirundi ngo umugere umwe gusa. Ni ukuvuga ko uwuyinyoye imugira umugere umwe. Bati turavye urya mwambiro w'ibice 46 kw'ijana ni abarundi bake cane cane abafise amikoro make bashobora guhangana n'uwo mwambiro. Nk'uko abo bashingamateka babandanya babivuga, iyo nzoga ya kiki irateye isibe mu gihugu. Ingo zirasambuka, abantu nabo bariko barahera. Na rirya terambere Uburundi bwipfuza kuba bwatanguye gushikako mu mwaka w'ibihumbi 2040 ntibishoboka kuko ukuntu iyo nzoga igira abantu hazogera igihugu ata bantu kigifise bagikorera. Ikindi abo bashingamateka bashikirije ni uko ingingo umushikiranganji w'ubudandaji yafashe yo kuzishira mu macupa manini ngo ntaco yahinduye kuko abantu bagumye bayihereza kwa kundi nyene. Abafise amikoro make ngo bakayiteranira bakayigurira hamwe. Bagasaba umushikiranganji w'ubudandaji ko yorengera ivyo vyose igihugu coba cunguka kuri iyo nzoga akayirukana burundu ku butaka bw'u Burundi ku neza y'abenegihugu co kimwe n'ibindi binyobwa bimeze nkayo biva mu bindi bihugu. Mu kwishura ivyo bibazo umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere aramutswa ubushikiranganji bw'ubudandaji ati nivyo ivyo binyobwa birahari ku bwinshi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 kandi natwe twarabonye ko bibangamira amagara y'abantu. Ikintu ca mbere twakoze mu bushikiranganji kwabaye ukuduza ibiciro vy'ivyo binyobwa kugira ngo abafise amikoro make ntibagume babihurumbira. Ikindi uwo mushikiranganji amenyesha nuko mu mafaranga leta iriko irakoresha uyu mwaka ngo amakori bahora batoza kw'iritiro ibinyobwa bifise umwambiro munini rikeri yavuye ku mafaranga 130 aja ku mafaranga 500 y'amarundi kw'iritiro, ariko ngo nta kintu kinini cahindutse ku bayihereza.
ariko akaba yibutsa ingingo bafashe ko kuva kw'igenekerezo rya mbere Nzero 2024 bene ivyo binyobwa bizoza birashirwa mu macupa manini kandi bakayakura mu mabutike mato mato kugira ngo ntivyihereze umuntu uwo ari we wese mu ntumbero yo gukingira abenegihugu. Ese inzoga ya Kiki uramaze kuyihereza? Yoba yarakugizeko ingaruka ku magara? Izahe? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire.